ihabwa icyubahiro. Ndashimiye Imana umunsi mwiza. Nashaka dusangira ijambo narinze gufata umwanya muremure wundi. Shaka ndagusabe ikintu cyitwa kubahiriza umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Wubahirize umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ari ibintu bisa n'ibidafite agaciro mu maso y'isi, ariko ibihe bidashira nibyo bizoboneka ko ari byo bifite agaciro. Hari ibintu bidakundwa mu maso y'abisi, kandi mushake mumenyere cyane gusoma Bibiliya, mutandukanye ibintu n'ibindi, ntihagire umuntu agukanga. Hari ibintu bisa n'ibidashimwa ariko n'iby'ibihe bidashira. Hari ibintu byankwa na benshi ariko n'iby'ibihe bidashira. Yesu yavuze ngo isi niyabakunda izobikunza icyayo. Ndabivuga mu mvugo y'abantu bahora basoma Bibiliya. Udasoma Bibiliya hari ibintu bimwe bimwe bibaza ko umuntu ari karakavya inkuru, ari kararenza urugero. Turiko turashika mu bihe isi izotwereka ko itwanka cyane, hanyuma niyadukunda cyane ntituze tunezerwe. Umucyo n'umwiza ntibihuza. Mwisi yose igihe amashengero yagiye arafatikanya n'amareta, amashengero yarapfuye. Ndabivuze ku bwa Kristo, si ku bwanjye. Mwisi yose igihe abantu batanguye kwifatanya n'abantu bose ngo bose ni byarapfuye. Shaka kugusaba wubahirize umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. N'abantu bakuramutsa n'amaboko abiri kumbure kubera wahamagawe n'Imana, ariko abamarayika bobo barakubaha nubwo hanze batakubaha. Urashobora kuba udafite abagenzi kubera uri umukene, ariko uwo muhamagara Imana yaguhamagaye urashobora gutuma abamarayika bagukorera, abanyacyubahiro ntibakorerwe nabo. Ikibazo gikomeye dufise nuko iby'Imana tubirabisha amaso. Iby'Imana utanguye kubibonesha amaso sivyo. Iby'Imana bihera mu bitaboneka. Iyo umuntu akijijwe ntacika umuzungu, iyo umuntu akijijwe ntacaronka amahera, arashobora no kudendebukirwa ngo ndakijijwe none inzara iranyishe. Suko bitangurira mu mutima, ukaronka iby'amahera atoguha, ukaronka iby'abagenzi batoguha. Bati bwa bundi hari cyabaye nubwo nshonje, bwa bundi nubwo nambaye ishati itabutse hari ikintu cyabaye numva mfise amahoro. Ibintu by'Imana bitangurira mu bitaboneka. Niko na Yesu yaje umenga ni goyigoyi, bamwita umwana wa Mariya, byari mu igitutsi. Bati ntituzi so wakivyagwa we. Kumbure bamwe barabivuga, ariko nta muntu yigeze abona ikiriko kiraba. Yari umuntu ameze nk'abandi, ariko umunsi umwe apfuye, umugabisha w'ingabo aravuga ati nukuri. Abonye ibibaye aravuga ati nukuri uyu yari umwana w'Imana. Haleluya. Shaka kugusaba ubahiriza umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Uko bizogenda kose ntuzokogwa n'isoni. Niwa wima agaciro, si Imana izobikwimya agaciro, niwo uzoba wimya agaciro. Dusome mu gitabo Paulo yandikiye Abanyefeso mu gice cya 4 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Imirongo ibiri yose ndaza kuyikoresha. Ndaguma ku murongo wa mbere gushika ku minota ya nyuma mpejeje, niho nza ku murongo wa kabiri. Ndashaka kuvuga ko ibi bintu byose byanditse ku murongo wa kabiri, cyangwa ndavuga kimwe cyangwa bibiri. Karibu mumfashe gusoma Abanyefeso 4 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Umutwe w'ijambo uvuga ngo ihamagara ry'Imana rifatanye n'ubumwe. Nico gitumye mbinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabariranira, muri mu rukundo. Amen. Urakoze pastor. Ndashaka kukwinginga wubahirize n'umuhamagaro w'Imana mu buzima bwawe. Naho abantu benshi bari mu ishengero batazi ko Imana yabahamagaye.
abantu benshi baritwa abashomeri ariko atari abashomeri kuko bigize abashomeri. Mu bisanzwe Imana iguhamagaye ibikugize umukozi, kandi umukozi w'Imana si umuntu ahagarara ngaho imbere, ni umuntu afise ibanga ry'Imana. Jewe nakuze hariho umugabo umwe, nagira ndamuvuge mu izina, ni ikintu cyiza ngira mvuge ntacyo, ariko uwo mugabo ntiyari umupasitori mu ishengero, yama yicaye gutyo, ndamuzi. Ariko ndababwije ukuri, naramubona, twarigeze gusengana turi kumwe n'abandi, nahora nibaza ko Bibiliya yanditse mu mutwe wiwe. Yari umuntu w'umukozi mu ibanga, yari yubashwe gusumba n'abapasitori, ariko ntiyari umupasitori. Nariko ndamwiyumvira mu minsi yeze, sinza hari ati imyaka 30 ndibaza ntamubona, ariko yarajya mu ngo, yarafashe ibyingo, yarafashe abantu mu by'impwemu, yari umukozi mu ibanga, yama yambaye neza, ntiyakora, yama yambaye neza, ibirato byiza, impuzu nziza, murumva ntiyakora, ariko yari umukozi. Hari abantu batazi ko Imana yabahamagaye, kandi uwo muhamagaro w'Imana ushobora kukugaburira, ushobora kugutunga. Hari abantu badafite icyubahiro mu miryango, ariko wubahirije umuhamagaro w'Imana uzokironka atamahera ufise. Murabizi ko icyubahiro kijyanye n'amahera, ariko umuhamagaro w'Imana uraruta amahera, nuko tutubaha umuhamagaro w'Imana ku buzima bwacu. Hariho umuhamagaro uhamagara ubuzima, hariho n'umuhamagaro wo gukorera Imana. Jewe nshaka kuvuga umuhamagaro w'ubuzima. Imana yaraguhamagaye, Imana ishimwe cyane. Urashobora kuba utigeze wumva ku matwi Imana iguhamagara mu izina, wewe aya matwi, aya maso, n'umuntu ari imbere, n'abantu babiri umenga ntacyo bapfana. Wewe ushobora kutumva Imana, ariko umuntu wawe w'imbere akumva Imana. Cyo gituma abantu benshi biteze kumva Imana ngo bazoyumvira. Imana iganiriza aha. Yesu yavuze ngo bafise amatwi ntibumva, bafise amaso ntibabona. Harayandi maso abona, harayandi matwi yumva iyo Imana ivuze. Imana yaraguhamagaye, nawe utabimenye. Umutima wawe, mvuze impwemu, simvuze uyu mutima ugabura amaraso, mvuze ubugingo bw'Imana muri wewe bwarumvise Imana ihamagara. Epipode waritavye, niyo mpamvu uri ngaha. Erike mbe warigeze kunywa akayoga ga Erike? Tukabiraboneka ko wacanga mukawa wakanyoye. Mwiyumvire, umuntu yahora anywa akayoga none aje yikoreye igiseke mu ishengero. Uyu ni umuhamagaro, siko yari ameze kera. Haleluya. Novuga n'abandi ndiko ndiyumvira, umuntu wese ndashaka kumuvuga. Hariho abantu bataba bicaye muri aya mashengero, ahantu huzuye intuguta, tubabwira haguruka, twababwira icara, ntimuba muri aha, ariko hari umuhamagaro wabafashe kandi mwarawitavye. Nuzi igituma umeze gutyo? Hariho abantu bambara uko bategetswe, siko babishaka, umuhamagaro warabafashe. Haleluya. Hariho abantu mu kamere kabo ntiwashobora guhagarara imbere yiwe agusumba inguvu, uburebure, ubutunzi n'ubwenge, ariko umuhamagaro warabemeje, baricaye, barumva badashaka kumva bakaneze. Hari umuhamagaro w'Imana, iyo uje mu buzima ibintu byose birahinduka. Amen. Uyu muhamagaro icyozana ukawubahiriza. Hari abantu bawubahirije, n'ubu barafise icyubahiro, ariko nta bindi barubahirije ko Imana yabahamagaye. Rivuze umwami karame. Kuva uwo munsi narumva nshaka kunywa inzoga, ariko nkumva umenga hari ikintu kimbuza. Narumva umenga nokora ibyo nahora nkora, ariko umenga hari ikindi kintu cinjiye. Utacyubahirije uzorinda usaza umenga ntikigeze kiza, ariko cyari cyaraje, nuko utacyubahirije. Umva umenga wo kubita umugore, ariko hariho ikindi kintu kiriko kirakubwira oya, naraguhamagariye ubundi buzima budakubita abagore. Nutabyubahiriza uzomenga ntacyo waronse, ariko cyari cyaraje. Ubahiriza umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Amina. Ni umuhamagaro wera. Bavuze ikintu cyera, ni nk'ubu bavuga Bibiliya yera,
ibitabo byinshi ni ibitabo, hariho ibitabo bisumba ubunini Bibiliya, ariko iyi yitwa Bibiliya yera, n'amajambo yavuye ku Mana yera. Twebwe twaronse umuhamagaro uvuye mu ijuru, n'umuhamagaro Imana ihamagara umutima w'umuntu. Merci. Imana iraguhamagara ariko ntavyo umenya. Ababimenye bakabiha agaciro baca batangura kugenda ukuntu uwo muhamagaro uri kurabatwara. Siko yarameze, nta nubwo bimuryoheye, ariko apfuye kwemera uwo muhamagaro, kuko uwemereye nawo uzokwemerera. Ni Imana isumba byose. Uyu ni umuhamagaro ukomeye, mwumvirize, kuko Imana iguhamagarira muri Yesu. Haleluya. Kuko dusomye Bibiliya, umuntu wese adafise Yesu ntashobora kumva Imana. Harabaho ibintu bitangaje Imana ikora, ariko kuvyo tuzi nuko kuba muri Yesu nibyo bituma utangura kumva icyo Imana ivuga. None kera twese benshi nitwitwa abakristo ariko ntitwumva Imana, ariko uyu munsi turumva Imana hafi ku munsi, kiretse twanse kumva. Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa no mu bundi, naho umuntu atobibabara, ariko Imana iravuga. Ni umuhamagaro Imana iduhamagara turi muri Yesu. Haleluya. Mwiyumvire, twese Imana yaduhamagariye muri Yesu, twese. Sinzi ukuntu nobivuga, icyo turi cyose ku Mana ni ukubera Yesu. Ndemeza ko namwe mubyumva. Icyo dufise, mbe turi iki ku Mana? Turi abana bayo, ni ukubera Yesu. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Icyo dufise ku Mana cyose, ku Mana dufise iki? Ku Mana dufise amasezerano. Haleluya. Aya masezerano araduhagaritse, aya masezerano aradutera intege mu bihuhusi, aya masezerano aratuma dushikama hejuru y'ibintu byose. Hari ugututse, hari ukuvumye, amasezerano akakwibutsa kwiga Imana yavuze ari ryo rya nyuma, naryo rya mbere. Haleluya. Tuyafise kubera Yesu. Icyo twokwitwa cyose, mbe twitwa iki mu Mana? Mu Mana twitwa iki? Mu Mana twitwa ubwoko bwera. Haleluya. Mu Burundi hari ubwoko, ariko hariho n'ubundi bwoko Imana yita wewe uri mu bwoko bwera. Nukubera Yesu. Bibiliya ivuga ngo kera nta bantu mwarimo, kera nta bantu mwarimo, ariko ubu muri abantu b'Imana. Twese n'abandi bari mu ibarabara, n'abari kwitanganyika, n'abariko barasenga mu ndimi, n'abariko barakiza indwara, twese tudafise Yesu ntacyo dupfana n'Imana. Nicyo gituma kintu cya mbere ukwiye kunyumva ko ni nta kigaruka ko ukigumane mu mutima. Muntu wese yahamagawe n'Imana, Imana yaremye ijuru n'isi. Muntu wese yahamagawe n'Imana, nanjye ndimo. Ikintu cya mbere gitangura, cya mbere, kunda Yesu. Haleluya. Kunda umuhamagaro w'Imana wose. Abantu benshi barahamagawe bumva umenga bashaka gukora mu rusengero, yumva umenga ashaka kuba umupastori. Hapana, banza ukunde Yesu. Kunda Yesu niwe mpamvu yo kuruhuka kwacu, niwe mpamvu y'ivyizigiro byo kuzobona ijuru. Nta kindi, kunda Yesu. Haleluya. Icyo turi cyose, icyo tuzoba cyose, sinzi nkawe, jewe niyumvira ko ni ikintu cyose, ni muzu nshasha nzoronka ni ukubera Yesu. Nta handi niyumvira. Niyumvira ikintu cyose Imana iteguye kunkorera ni ukubera Yesu. Si uko nabaye umwana mwiza, ni ukubera Yesu amu ubuzima bwiza. Haleluya. Muranyumva abantu b'Imana? Nutakunda Yesu ni kibazo.
iki nicyo cya mbere rero, kunda Yesu. Murazi Bibiliya ivuga utuntu twinshi kuri Yesu, ndashaka kuvuga tumwe. Bibiliya ivuga ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu. Murazi aho byanditse? Ndabyibaza. Bibiliya iravuga aha muri Bibiliya mu Banyefeso iravuga ngo muri we Yesu, muri we niho turonka ubushizi bw'ubwoba bwo gushikira Imana tuyizigiye kubwo kwizera. Ni muri Yesu. Muyumvire, Bibiliya iravuga kandi naho ni mu Banyefeso ngo Imana yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imhemu y'ahantu ho mu ijuru muri. Haleluya. Mbibaza mu Bikorinto ba mbere mu gice cya mbere Bibiliya iravuga ngo yashivuga gute Bibiliya Mana yanjye murantwenze. Mu gice cya mbere ku murongo wa 30 Bibiliya ivuga ngo niwe yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka no kwezwa no gucungurwa nabyo dufise, ariko ni muri we. Haleluya. Mu Bikorinto ba kabiri mu gice cya 5 hari umurongo mwiza w'igitangaza mvuye kwisonera, nari kuvuga ngo ninaheza kuvuga umuntu wese angurira ifanta, ariko nanje nzoyikugurira ni wowe uvuga. Ivuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we twebwe ducike ukugororoka kw'Imana. Apana ukugororoka kw'abantu, ukugororoka kose kw'Imana muri we. Haleluya. Muri we ni gitangaza. Mu Banyefeso bavuga ngo uko turi amacakubiri ateye ubwoba, uko turi amacakubiri, uko dutandukanye, niwe adushikiriza Data wa twese turi muri mpemu yera umwe. Arakwiye gushimwa Umwami Yesu, arakwiye gukundwa Umwami Yesu, arakwiye gusengwa Umwami Yesu, arakwiye gukomerwa amashyi Umwami Yesu. Yesu, 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 Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Arakwiye gushimwa Umwami Yesu. Muraniyumvira? Niko niyumvira, sinzi ko ari byo. Ko aricyo gituma mpemu yera yabwiye Paulo, yari karandikira Abikorinto, aramubwira Paulo, andika, umuntu wese adakunda Umwami Yesu nabyo muzi. Ndasubiramo, umuntu wese adakunda Umwami wacu Yesu vumwe. Menga yaratukanye, ariko tugarura ibyiyumviro, twiyumvira, tugarukana ubwenge. Umuntu adafise Yesu afise iki? Kuko turi mu ishengero ry'abakizwa twese turabihuriza ko ngo ntacyo afise, ariko uri hanze ntabyo uvuga, kuko hanze urihebura. Hanze ntuzi agaciro ka Yesu. Agaciro ka Yesu ukitiranya n'amafaranga waronse, agaciro ka Yesu ukitiranya n'abantu bagukunda, agaciro ka Yesu ukitiranya n'icubahiro abantu baguha. Apana, agaciro ka Yesu utuza kukitiranya n'ibisumba ibyo. Umuntu wese adafise Yesu, abantu bose basoma Bibiliya bariko barumva ibyo mvuga ko ntariko ndabesha. N'umuntu ari mu isi atazi igituma ari mu isi, ntazi icyatumye Imana imurema, ntacyazi, kuko umuntu akimenyera muri niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ntawe ushika kwa Data Yesu atamujyanye. Umuntu wese atazi Yesu, ntazi igituma ari mu isi, araryoherwa, arambara, arasorora, aratwenga, ariko Imana ifise ikindi yaturemeye, nta numwe akibona mpaka ari muri Yesu. Cyo gituma Yesu akwiye gushimwa.
umuntu wese adafise Yesu ari mu isi atumva Imana. Mumvirize Pastor Christine, sivyo? Hari ikintu woguza ijwi ry'Imana. Ryajwi mama Kyongoza akunda kuvuga ngo adusomera ngo riramburuza impongokazi, risatagura ibiti by'amasederi, n'ijwi ry'igitangaza. Abantu bari mu isi batumva Imana. Hariho ikintu cyitwa kubaho kw'Imana. Sinshobora kumenya ukuntu ndabivuga. Namba abantu bakirondera utuntu tubaryohera nuko hariho ikintu gisumba ibindi batarumva. Hariho kubaho kw'Imana. Abantu bari mu kubaho kw'Imana nubakangisha ikirori niki. Abantu badafite Yesu ntibumva Imana, ntibumva kubaho kw'Imana. Bararirimba, barakoma amashyi, baratwenga, baratamba, ariko ntibumva kubaho kw'Imana. Basohotse baca baguma ari babandi, ariko abumva kubaho kw'Imana barahinduka. Ndiyumvira, mwiyumvire nk'ubu, mwiyumvire n'abazungu baraba ukuntu tubayeho. Hariho abazungu batazi ubukene, ibibazo by'inzara ntabyo bafise. Mwiyumvira abazungu batunze, abazungu bamerewe neza, nta kibazo cy'ibyo kurya, nta kibazo cy'inzu, nta kibazo cy'imodoka. Wiyumvira hariho abazungu bavuga ati none abanyafurika mana yanjye babayeho gute, barakenye, nta byo kurya bafise, babayeho gute? Ko mu bintu biryoshye kurya biraryoshe. Babayeho gute? nta munzu bafise. Abantu b'Imana gahuzu sikeza uzokabure ariko ntuzu byifuriza uwundi. Nibambara, babayeho gute? Bakenye, nibarya, utwana twabo ntiturya, tuvyuka mu gatondo twayaguza, nta mukate, nta gitumba. Babayeho gute? Umvirize, hanyuma bakagaruka ugati yo ariko rero bapfuye rwose, barapfuye cyane, barakenye, nta nubwo bize, nibazi gusoma, nibazi kwandika, nibashobora kujya kuri internet. Aba bantu babayeho gute? Mu bisanzwe twarapfuye nuko bataraduhamba. None titwe ntituvyumva vrema. Abazungu mwumvise Eric kijya kintu yavuze, abantu baragenda kuruhuka mu mahanga, bakava aha bakagenda i Dubai, bakagenda kuruhuka hehe, bagiye kuruhuka. Wewe uruhukira he mwene data? Uruhukira he? Abazungu bakavuga ati aba bantu barapfuye mana ya, barapfuye, basi bahambe, basi n'ubundi barapfuye. Ariko mu bwami bw'Imana bavuga gute? Mu isi y'ubwami bw'Imana bavuga gute? Mu bwami bw'Imana baravuga aba bantu barafise amahera ariko ntibafise Yesu, babayeho gute? Murumva imvugo y'ubwami? Murumva mu bwami bw'Imana ukuntu abantu bavuga? Aba bantu barize amashure ariko ntibafise Yesu, babayeho gute? Wategerezwa kuvuga iyo mvugo. Uyu muntu naho yize ntafise Yesu, abayeho gute? Urusha kuvuga ati mu bwami bw'Imana uyu muntu arafise abagenzi, abo biganye muri kaminuza, abo biganye mu mashure yisumbuye, abo biganye mu mashure y'intango, afise abagenzi, ahaciye hose baramuramutsa, ahaciye hose baratwenga, ariko ntafise Yesu. Niyumva ijwi ry'Imana, ntiyumva ukubaho kw'Imana, abayeho gute? Tiko ndabwira abantu bumva mu bwami bw'Imana si kirori gikomeye, hakomeye ukubaho kw'Imana. Iyo ugiye gusengera ahantu, apana kuraba utuntu twose dukora, n'abavuga butumwa ntubashyire ku mutima cyane. Shakisha kumenya ko iryo shengero wagiye gusengeramo ari rya Kristo, kandi ko ari hari yazanye ukubaho kw'Imana. Ukubaho kwa Yesu rero kuragukorera ata muntu aratangura kuvuga, kuragukiza ata muntu aragusengera, ko yavuze ngo babiri cyangwa batatu nibakorana mu izina ryanje nzoba ndi hagati muri bo. Arakora. Apana gushaka amashengero afise amakaro, afise ikivugo cyiza cy'umwaka. Apana, umviriza ahantu hari ukubaho kw'Imana. No bivuga ko utuntu twinshi ariko sivyo ndiko ndigisha, ariko ibi ni vyangombwa.
wiyumvire uyu muntu ego aratunze, ego amerewe neza, ariko ntagira ukubaho kw'Imana, navyazi najwi ry'Imana yumva afise iki? Niyo mpamvu abana b'Imana, Imana idusaba ukwizera ko kwihagarara. Haleluya, haleluya. Bati ego jewe ivyo ntavyo mfise, ego ntavyo mfise, ariko ndafise Yesu, ndumva ijwi ry'Imana, ndafise ukubaho kw'Imana. Ivyo byose uvuze ndabikeneye, ariko sinshobora kuvyiha ku nguvu. Imana ishatse yobimpa, n'abandi babifise suko babisengeye, ariko ico mfise rero ndafise Yesu. Ndumva ukubaho kw'Imana, ndaririmba nkumva kw'Imana inyegereye. Abantu b'Imana mushaka iki? Niyo mpamvu iyo turonsa amahera niyo Mana yacu duca duta Imana, kuko hariho ibintu bikomeye tutarumva. Ijwi ry'Imana, kubaho kw'Imana, Imana irashaka ko tuvyumva. Amen. Pastor urashaka kunsomera muri Petero wa 2 mu gice cya mbere ku murongo wa 4. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze gucika muva mwiborero ryazanywe n'isi no kwifuza. Amen. Amen. Nshaka kubabwira iki kintu cy'iborero. Ibi byo hejuru sinza kubivuga ko ni by'agaciro gakomeye kuba twarasangiye akameremere n'Imana, ni ibintu by'agaciro, ariko baratweretse ko twacitse, dusa n'abatorotse. Kandi murabizi iyo umuntu akijijwe abatorotse, Shetani ntiyemera kukizwa. Ari umugenzi wanje ngaha asengera aha, aramaze imyaka ingaha akijijwe, nama ndamubwira wewe Shetani niya gufata hazoba iminsi mikuru, ko ndazi ubuzima bwiwe bwa kera. Hari abantu n'ubu bamwifuza ko basubiramo, ariko ari mu ishengero. Dusa n'abantu bamutorotse, kandi cyerekana ko twamutorotse agumaza kuturondera buke buke. Murashobora kubibona muri iki gitabo cya Petero ukuntu ngo yivuga nk'intambwe arondera uwarotsa. Hanyuma twaratorotse, Imana iduhamagaye, twitaba umuhamagaro w'ubushobozi. Witavye Imana nta muntu akubuza. Haleluya, sivyo? Muriko muranyumva? Witavye Imana na Shetani ntakubuza. Uramubwira ati jewe mpamagawe n'uwakuremye, toka mbere yangu. Arashaka kuza. Twaramucitse, twisanga turi ku Mana. Twavuye rero, twavuye mu isi nuka, isi yuzuye ibintu biboze. Urashobora gucana ukabona umuntu ariko ararya, afite igiti cy'inyama ariko aragikwega, yashize ukuguru ku kundi, nawe urashonje ukavuga ati yo Mana ndapfuye. Oh, urapfuye. Abana b'Imana ndababwije ukuri, turakeneye ukwizera, kuko Imana ntiyaduhamagaye ngo twicwe n'inzara, ariko iraduha ibintu bisumba ivyo kurya, kugira nitwabura ivyo kurya ntidukangamukwe. Ukabona abantu baranezerewe, ariko bari mu isi inuka. Kandi umuntu wese ari mu isi ntavyo abona. Sinzi kumaze kugenda nk'ahantu mu bitaro, si bitaro byose, ni hamwe hamwe. Ucinjira mu bitaro ni bimwe bimwe, si hose. Ucinjira mu bitaro ukumva haranuka, ukumva haranuka imiti, haranuka iyashu, haranuka ibintu, ariko kubera ugiye kuraba wawe ugashinyiriza ukagenda bakakwereka aho wicara ukicara, uhamaze iminota 20 ukumva ntibikinuka kwa kundi. Barashobora no kuguifana ukayinywa, ariko niko abantu bari mu isi bimeze. Uri mu isi ntubona kwisinuka, ariko warayivuyemo ni utangura kubona amagorwa y'isi. Kandi iki ni igikorwa cy'ubuzima bw'imwemu, kumva ibyo mu isi ubigaye, kumva ibyo mu isi atari byo munezero. Munezero wawe ni Yesu. Haleluya. Nizera ko ntariko ndabesha, nibyo. Abantu benshi rero bari mu isi ntibaza aho bari. Niyo mpamvu iyo babonye tutanywa inzoga, twebwe ni twebwe bita ibirofa. Hari ibintu byinshi tudakora bakatwita ibirofa. Muranumva abakristo bashavuye ngo pasiteri wiwe bamututse. Reka bamutuke, uko bamuhezagira cyane uzomenye ko ari uwabo.
uko bamutuka cyane hari icyo bapfa. N'ubu nihahaguruka abantu bigisha ukuri k'ubuzima muzokumva ukuntu babatuka. N'umuntu yari karabimbwira sinzwe ari ngaha ukuntu Kristo ni kumana, abantu benshi baramukunda ku isi, ariko iyo avuze iby'abagabo barongorana, abagore barongorana, ngo araronka amaketa ava hirya no hino yo kumutuka. Muzokumva bamutuka, wowe wibaze ngo ni mubi. Abana na Yesu baramututse. Yesu yaravuze ngo muzoba muhiriwe niba batuka bakabaremenaniriza bakabavuga ibibi byose babampora, munezerwe muhimbaza Imana kuko impera zanyu ari nyinshi mwico. Kuko ngo niko bagira abavugishwa n'Imana bambere. Abantu bari mu isi ntibaza aho bari. Natwe iyo tugiye kubabwira ubutumwa tubashyira ubutumwa umenga baraduteye ikigongwe, kumbe nabo menga ni twebwe tubateye ikigongwe. Yondabira ubu butipe n'ubugoyigoyi ni burya buronze ngo nubukizwa. Urazi ibitutsi biri kubakizwa, hanyuma nawe ukemera ngo bariko baradutuka. Pana bashaka gukanga uwundi mwana nawe ntazoze mu bakizwa. Baratuka ibintu by'abakizwa nawe ukibaza ngo nibabi. Pana bashaka gutera ubwoba abantu ngo ntibaze mu bakizwa. Ibyo rero birababaje, ariko ikibabaje cyane n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu ishengero bataramenya gutandukanya isi n'ishengero. Benshi muri bo iyo bari mu isi baranezerwa cyane gusumba iyo bari mu ishengero. Nama ndabi manza, abantu ntibihuta mu manza. Turagenda muri dote kuva saa 10 gushika saa 4 z'ijoro, abantu bose bacecetse bariko baratwenga. Tevye abantu mu ishengero urabe induru ziravuga, kandi bituvyita ko ari ubwenge. Sinshaka gushimagiza isabato, ariko ndashaka gushima abakorera isabato. Kuwa gatanu nariko ndatembera mu Kibitoke n'amaguru nca ahantu hari urusengero rw'abasabato. Kuwa gatanu ku mugoroba hari mu masaa 1 z'ijoro bariko bararirimba, bari bafite igikorane. Bobo isabato itangura kuwa gatanu ku mugoroba, kuwa gatandatu birirwa bicaye baganira ivyanditswe umunsi wose. Twebwe twaramaze kwinjiranwa n'ivy'amasaha, n'aya masaha tuyahimana tutabishaka. Twigire mu isi, twigire mu isi. Ntavyo wumva ariko niko impwemu yawe imeze. Mu isi uraryoherwa, baragutera inkuru ugatwenga. Ivyo mu ishengero byose ntibiryoshe, indirimbo zose ntiziryoshe. Niyo mpamvu turondera abaririmbyi b'abahinga, tukarondera bazi kuvuza ingoma, tukarondera ibitari. Turabe basi ko mwemera kwicara mwicaye kubera ibitari. N'ibintu biteye ubwoba. Sinzi ko ndagututse, ariko umbabarire ko ari mu kwezi kwa mbere ntutangura umwaka nawe. Narigeze kumva umutanzaniya umwe ariko aravuga ati wewe uzomenya ukuntu abantu bameze amatara acitse, uzoca ubamenya. Amatara acitse n'indirimbo ziracitse. Ibi twategereza kwiga tukamenya kubera iki amatara acitse indirimbo zicika. Si gitari kiririmba n'umuntu aririmba. Imana ntiryoherwa n'igitari gusumba ijwi ry'uyishima. Abantu benshi bari mu ishengero ntibazi ubudasa bw'isi n'ishengero, ntabyo bazi. Mu ishengero n'ahantu abantu baza kuwa Mungu gusa haragoye, naho nukubera nyene nta kundi dimanche tutuza gusenga, nta kundi. Sinzi Imana idufashe. Ivyo nivyo bibabaje cyane, isi ntirakubihira. Paulo ndibutse uyu murongo mu Galatiya 6:14, Paulo avuga ngo sinkagira ikindi nirata atari umusaraba w'umwami wanje Yesu, watumye isi imbere ikibambwe nanje nkayibera ikibambwe. Ikintu kibambwe ni iki? Ikintu kibambwe kiba kiri ku muvumo. Ikintu kibambwe kirasesema. Niko amaso y'impwemu ya Paulo yabona isi irakayangana, ari kiravumwe, iri ku muvumo. Niko Paulo yabona ibirori byo mu isi, hanyuma isi muravye nayo yabona Paulo nk'umuntu yabambwe akwiye gupfa. Kuva kera
muzosome. Ndifuza ko abakristo baza barasoma isezerano rishasha, muraba ubuzima bw'abakristo ba mbere. Abandi mugura ibitabo mubirondere ngaha kuri internet, birahari by'amakuru y'abakristo ba mbere, ukuntu babayeho. Muraba ubuzima bw'abakristo ba mbere, ntibigeze bakundwa n'abantu. Bari bafise ubuzima bwiza bwo kumvira umwami wabo uko bigenda kose. Bashake bamuca umutwe arumvira umwami. Ibyo kwivanga ntibyari bwaze. Abakristo benshi ntibazi itandukaniro. Namba isi iki kuryoheye, umuhamagaro w'Imana ntabwo urawakira, nturawakira. Abakiriye umuhamagaro w'Imana n'umuhamagaro w'ubuzima, atangura kubona ibyahora bimuryohera bimuhindukiye bibi. None nahora ngenda muri boîte de nuit gute, hari abantu bicaye bibutse ibintu bakoze kera, baramaramara. Uyu munsi ntashobora kubyegera, hari umuhamagaro, hari ikintu urashobora kwitaba ishengero, kuko amashengero aruguruye ukinjira. Ariko utararonka umuhamagaro ntuzohinduka, ntuzomera nk'abandi, ntuzokwibaza. Nicyo gituma hari abantu ubu usanga watanguye kugira umwete wo gusenga, ushaka Imana, Mana nanjye nyihishurira, Mana nanjye nganiriza. Hari abantu basigaye basoma Bibiliya, kera ntibayisoma, badashaka kumenya gusa. Ariko Mana nshaka menya ibyo wanka n'ibyo ukunda, ngaha ndabimenya. Mana nshaka menya uko umeze, kubera icyo usigaye umeze gutyo. Hari abantu kera batatanga amashikanwa, no muri Katolika nayo batanga, ntibatanga ibigira 10, ariko ubu yumva torya umushahara adatanze ikigira 10. N'umuhamagaro nibibaze ngo ninyigisho. Hari abantu bamaze imyaka 40 bavyigishwa ntacyo batanga, ariko hari uwundi akizwe uyu munsi kuwa kabiri agatanga ikigira 10. N'umuhamagaro yumva umenga hari ikintu kimuhata gukora iby'Imana ishaka. Numva umenga nivyo nokora, icy'Imana ishaka nico nkora. N'umuhamagaro w'ubuzima udasanzwe, ni wa uzimya uzobuzima igicubahiro. Amen. Urashaka kunsomera pasa Abikolosayi igice cya 1 umurongo wa 13. Yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amen. Kuye ahantu atwimurira hanze, ahantu yadukuye ngo ni hehe pastor? Mu bubasha bw'umwiza. Mu bubasha bw'umwiza. Namba wowe utazi icyo Yesu yagutabaye, bigatuma umara imyaka 5 mu ishengero atana rimwe urashima Imana, no muri serire ntushima Imana, mu ishengero ntushima Imana, ku kazi aho ukora abantu ntibumva ushima Imana, bumva uvuga iby'ubuze gusa, uvuga ibikugoye. Ndakubwije ukuri, namba waritabye ishengero uzorinda usaza utarashima, ariko abafise umuhamagaro barashima. Mumvirize bana b'Imana, ni gitangaza. Yadukuye mu bubasha bw'umwiza. Mu bubasha bw'umwiza n'ahantu shetani gukoresha ibyo ashaka. Nibyo naremeje kubabwira abantu bo kwibuka ibyo bahora bakora kera, bokorora Mosozi. Cyari ibintu biteye isoni. Mu bubasha bw'umwiza abana barakubita ba nyina, abana bavukana barasambana, baraciye ubwenge, biga mu mwaka wa 12 baraciye ubwenge. N'ububasha bw'umwiza. Abasore barasambana arabasore. Mu bubasha bw'umwiza abana baratuka base imbona nkubone. Ndamaze kujya muri izo manza z'abana bubahutse se. Ubwo n'ububasha bw'umwiza, kwanza kubona papa yakubyaye umushora ngo bamufunge kuri zone. N'ububasha bw'umwiza ntibibaho ku bantu bagikwije. Mu bubasha bw'umwiza ni gihe bafata Yesu, baramufata baramuboha, hanyuma abwira abaherezi n'abakuru. Arabamuntu ushaka kwisoma muri Luka 22 ku mirongo ya nyuma, arababwira ko muje kumfata nk'umusuma n'umwambuzi. Mbega sinahora mu masinagogi yanyu ko mutigeze mumfata, ariko ubu ni gihe cyane, ni icy'ububasha bw'umwiza. Mu gihe cy'ububasha bw'umwiza uranka uwo wahora ukunda, ntuzi ibyo ari byo, ariko wumva umwanzi
uramwanka. N'ububasha bw'umwiza. Umuntu arashobora kwisigura ibi we wumviririza ku rukundo. Urukundo nicyo gipimo cy'ubuzima. Iyo twataye urukundo tuba ducitse habi. Uriko muranyumva shengero? Abantu bari mu bubasha bw'umwiza hafi bose mu isi ntibazi ko ibyo bakora ari Shetani ariko arabibakoresha. Ntabyo bazi. Bibaza ngo nisanganya byapfuye gushika. Uyu munsi navyukanye ibyifuzo by'abakobwa mana yanjye. Yibaza ngo nibyapfuye gushika kubera ko abari mu bwami bw'Imana bitabashitseko. Umuntu agafata se akamucumita imbugita mu mutwe ngo asigarane itongo. N'ububasha bw'umwiza. Umuntu akubahuka ibintu bitabaho. N'ububasha bw'umwiza bwamaze kukwigarurira, bwagufashe. Ntuzi ibyo uri kurakora, ntuzi ibyo uri kuravuga, ariko uratwenga, urapfuye. Abantu bari mu isi baguma bavuga ati none n'ibintu bishika. Bajya abapastori bo bahagarara imbere yanyu nibasambana. Bajya abapastori nibiba amafaranga yo mu ishengero. Imana yanjye, nta muntu azi biriko biramukoresha. Ivyo rero birababaje. Ariko ikintu kibabaje cyane nuko hari abantu benshi bari mu ishengero babatijwe mu mazi menshi, ariko ntibazi gutandukanya ugukora kw'Imana no gukora kwa Shetani. Umugabo umwe yarigeze kutubwira ati jewe narabimenye neza ko imiti ikoranye. Umugore wanje naramuhanuye aranka kunyuva, ndamusengera aranka kunyuva. Umunsi umwe ndamuha amakofi acaranyuva. Hati rero narabimenye ko ngo Imana ifasha uwifashije. Haciye imyaka sinzi 25 mu matwi yanjye yarabivuze. Ubasha bw'umwiza abantu ntibazi gituma bimeze uko, ntibabizi. Hari abantu rero bari mu ishengero bakoreshwa n'ububasha bw'umwiza, ariko bagakoreshwa n'agatsima mu gutanga amashikanwa, mu gutanga ibigira 10, bagatambira Imana, bakaza bagakora ibikorwa kwishengera, ariko bakoreshwa n'ububasha bw'umwiza hanze. Abantu benshi baza bakizwa batuzi neza mu nsengero, hanze turabantu nk'abandi. Arabiba nabo bariba, arabasambana nabo barasambana. Ibi bintu rero twebwe turashakisha igituma abantu badakizwa. Hari abantu bataza agaciro ko gukizwa, bategerezwa kubibonera kuri jewe, kuri wewe ntavyo babona. Bati yote ni yale. Namaze imyaka 5 abatijwe mazi menshi, mbona tugira ukuntu birababaje ku bantu bari mu ishengero. Nibazi uko Imana ikora nuko Shetani akora, hanyuma babe ku ruhande rumwe. Yesu yaravuze ngo kudakonje ntubire nzo kudahwa. Utuza kuba ku ruhande rw'Imana, utarubaye ko ba ku ruhande rwa Shetani. Naho ubundi uri umugwanizi w'Imana, uri umugwanizi w'ishengero, kuko waje konona ishengero ryicayemo. Ubasha kumwiza. Pastor nsomera ahantu hamwe hanyuma. Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo w'9 wonyene. Petero wa mbere 2 umurongo w'9. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Amen. Pastor, nashaka kuvuga aho uhereje. Hari ahantu yadukuye ituzana mu muco umeze gute shengero? Umuco utangaje. Muranumva abantu bakunda kuvuga ngo wambaye ikirezi ntamenya, sinzi ko ari uko, ntamenya ko kera. Iyumvira urakijijwe, ukuwe mu mwiza, ushizwe mu muco utangaje, ariko ntavyo mbona. Nguma nidoga ndapfuye ariko ndi mu muco. Ahantu rero haranyuranye na hamwe mpejeje
kuvuga. Hamwe ni mu bubasha bw'umwiza, ntuzi igituma uri kurakora ibyo ukora. Uri umukozi wa shetani, kuko abariyo bose bakorera shetani. Cyagiye Yesu bamufata abantu yakijije ingwara, nabo baravuze ngo nabambwe. Muri babandi ibihumbi yagaburiye imikate, hariho bari harya ati byari iby'ikuzimu. Namba ashobora kugwiza imikate niyimanure ku musaraba, natwe turamusenga. Bamba, twese turashobora kubitwenga, ariko nitwasohoka abantu baraza kumubamba ku musaraba. Mu Baheburayo mu gice cy'icumi bavuga ngo kuko niwakora ibyaha ibigirankana niwitege ikimazi cy'ibyaha, urindira uburake bw'Imana, kuko ubusubiye kubamba umwami wawe ku mugaragaro. Sindabivuze neza ariko n'amajambo nkayo abantu benshi nibazi isi barimo. Tuguma duharira gusa, turaharira. Abantu ntibazi isi barimwo. Mu muco w'igitangaza urahashyitse, wari mubi, ukora bibi, wiyumvira bibi, ariko uri kurakoreshwa byiza. Ni mu muco, si mu mwiza, ni mu muco. Ni kibanza data aganje, ni kibanza mpemu yera arimwo. Sindi mwiza, ariko ndiko ndakoreshwa byiza. Si jewe, ndi mu muco. Amen. Ni gitangaza. Muntu wese yiyumvira hari, muntu wese yiyumvira hari. Imyaka yose muzonyumva mvuga, uko mvuga kose sindabizi. Je nuzokumva ntwenga umuntu yakoze ibyaha, nuzokwigera uvyumva. Naho wonyaturira mbona umutima wo kwihana, nuzosubira kubona ko jewe ndakubona ko kijya cyaha. Nta na rimwe namba ntaraguye mu byaha abandi bagwamwo, suko ntari kubigwamwo, nuko narondeye kuguma mu kibanza cy'umuco. Urashobora kuba mu ishengero wifuza abahungu, wifuza abakobwa, ariko ukazorinda usaza udasambanye. Wagumye mu kibanza cy'umuco, uri mubi, ariko uguma uhingurwa. Muri iki kibanza niho bahinguri. Imbere yuko tuba abapasiteri, imbere yuko tuba abaprofeti, imbere yuko tuba abapotre, imbere yuko tuba ikindi kintu cyose, Imana yadushyize ahantu h'umuco utangaje ngo twamamaze ishimwe ryayo. Haleluya. Iyo ndi umupastori nkagwanira ishimwe ryanje, ndiko ndava mu muhamagaro. Jewe nta shimwe rikwiye kunzako, nkwiye kuniganira ishimwe turitwara kuri nyene ryo. Yohana yaravuze ngo ntabari jewe ngigwe muto, ariko wewe akuzwe. Haleluya. Muramubona ukuntu turwanira icyubahiro. Muzosoma mu gitabo cy'imigani no muri Yohana, Yesu yarabiciye ko aravuga umuntu yironderera icyubahiro si icyubahiro. Iyo abantu bariko baraguha icyubahiro si icyubahiro, uzoraba uyu munsi uri musanteri, abantu bakura musabunamye, ku mugoroba baragukuye, ejo mu gatondo ugahura n'umuntu atakavuga ati mwaramutse, amakuru umugabo. Ibintu bibabaje. Murantwaza amabibiriya, ndi pastori, umunsi ntazoba ndi pasteri, niyo mfise muzoyinyaka muyiha umuntu. Abantu nituzi ukuntu tumeze, hanyuma tukihenda ngo twabaye beza. Subira mu muco Imana igukoreshe. Ivyo ukorera umunyacubahiro uzobikorera na nyarucari, ivyo ukorera umutunzi uzobikorera n'umworo. Ni kibanza cy'umuco, nibarobanura ku butoni. Sinzi ko ndiko ndababwira ukuntu mwumva. Hanyuma urashobora kuba uri pasiteri, uri apotre, uri profeti, ariko wabimenye ko nimwagenda kumesurira abantu mu bitaro bizohesha Imana icyubahiro, uragenda. Amen. Uko turi kose, ukusa kose, vyiyumviro byawe vyuzure ngo Imana irabironka mu icyubahiro. Ibi bintu Imana irabironka mu ishimwe. Ego sawa, genda aza kunguka, ariko Imana iraronka iki muri ibi? Imana iraza kuronka iki muri ibi bintu?
iraza kunguka iki muri ibi bintu? Abona abantu bari ahantu h'umucyo w'igitangaza, ntibakiyumvira ibyabo, biyumvira izina ry'Imana nzima mu izina rya Yesu. Imana iraza kunguka iki muri ibi bintu? Aha rero umuntu abatanguye urugendo rwo kwezwa. Umuntu ntakizwa ngo acyezwa, ariko arakizwa hanyuma agatangura urugendo rwo kwezwa. N'urugendo rugoye. Imana ntikweza ku nguvu, ikweza nk'uko unyotewe kwezwa. Ndashaka ibyiza Mana, kubera iki navuze uku, kubera iki nishuye uku, Mana mfasha sinzosubire, ngirira ikigongwe nabeshe, Mana mfasha sinzosubira. Si wewe uri mu kibanza cy'umucyo, aho Yesu aganje, aho mpwemu yera aganje. Nico gituma abantu bakwiye kwama mu mashengero, bahame mu biyago by'ijambo, bahame mu ndirimbo zishima Imana. Imana izozana ubuntu, ibagumize ku ikirere cyo kuyiyumvira ko gusumba ukuntu mwiyumvira isi. Sozere mvuga ikintu kimwe kuri bya bindi by'umurongo wa 2. Ubu bwami rero bwaduhamagaye umuhamagaro wera, umuhamagaro w'igitangaza. Ndamaze kugenda mu bihugu si vya kure, si mahanga ya kure, ariko za Tanzania, za Kenya, ntaza honza kurara ariko nkaronka. Ndamaze kubona utuntu tumwe Imana ikora, wowe ugasanga ibintu bigenze neza. Imana ikwamiza kwigisho naho uzogenda muri Canada, niwaguma wubahiriza umuhamagaro ntuzomenya ukuntu bizogenda. Nihagira ibintu bibi bikuza ko uzomenye ko ari ishuri Imana igucishijemwo kugira urusheho kuyishima, ariko ntiwitege ko Imana izokureka nawe utaretse umuhamagaro w'ubuzima. Uyu muhamagaro rero uradusaba ko mwaje ahantu h'umucyo, mutagikoreshwa na shetani, mukoreshwa n'umwami Yesu na mpwemu yera. Mwiyoroshe, mugende mworoshe, mwiyoroshe. Muriko muranyumva shengero cyangwa mwatashe? Mwiyoroshe, mwiyoroshe. Ubu n'ubwami bw'abiyorosha. Cyo gituma Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'abana bato, nibo bazobujamo. Sana abantu biyita bajokone, niko abantu babivuga. Urazi cyo no kwica nka kuriha to. Amana yanje we. Sinzi ari umuntu akijijwe akavuga ibintu nk'ivyo, arashobora kuba yaramaze nk'umwaka wose atugurura Bibiliya, ariko mwijoro kugira henda Imana akugurura Zaburi 122. Ego Mana ndavyakiriye mu izina rya Yesu. Murabesha. Imana ntihendwa. Bibiliya niko Paulo yandikiye Abagalatiya ngo Imana nticyokowa. Ubiba mu mubiri azokwimbura mu mubiri, ubiba muri mu mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo n'umunezero. Koroha ibi byatiza kuturanga. Twese nituza kumera cyo kimwe, ariko umuntu wese ari muri ubu mucyo ateza kwiyorosha, kuko na databuja yari yoroheje, yari yoroshe. Muri Matayo 11:29 gucya aravuga ngo nimunyigire ko kuko jewe ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Murabona abakristo benshi ntibaruhutse, abakristo benshi ntibaruhutse. Niwabona abantu bagwana mu ishengero ntuze wibaze ngo ni bibazo byadutse. Ntibaruhutse. Ndabeshe simbeshe. Abantu baruhutse ntibashwanira icyo aricyo cyose ngo aramponyoye, ataye telefone yanjye hasi. Telefone atayitaye umusuma zoyiba, umusuma atayigizogwa mu mazi. Ikintu cyose kirashobora kuza. Abantu baruhutse baravuga Mana telefone yanjye irambabaje ariko sinkora ibara. Haleluya, amina. Amisi yeze naragiye ndaramutse umuntu gutya aranyi mu kuboko, ndafyura amaso kamaye ngari. Ndagukunje inyuma ndagenda ndicara, ndimvira ibi bintu bibaye nibiki. Ariko nukuri dukwiye kugenda nukuruhuka. Haleluya. Tavuga ati byukuri arashobora kuba yibaza ko nkomesheje, kumbe jewe kunosanga nkize nimba ari kirozi.
nanjye ngo ngiye kukiramutsa. Nari ndagisanze ku muntu adandaza amarori, niho mpora ngurira amarori, kandi n'umukozi w'Imana. Ndamuramutsanya umukozi w'Imana, ndamukije uwo muntu aranga, n'umumama aranyi mu kuboko. Ati none ni gwaba rururozi ahubwo ndatomboye. Numva ndakize. Narigeze kumva umuvuga butumwa umwe w'umunyarwanda avuga ngo naragiye ahantu barantuka ngo ndimbwa, ngo ndashavura, ngo ariko nshitse muhira ntanguye gusenga ndibaza ngo ese ko nshavuye burya ndimbwa ko atamurizo mfise. Ruhuka muri Yesu, injira mu isabato, ruhuka. Abantu ntibaruhutse, ndakurahiye ntibaruhutse. Umunsi nzoshwana ngaha muzomenye ko natakaje ubuzima. Nimuze mumfate nk'umupastori. Apana, Yesu yaravuze muri Matayo 23, aba banyabwenge b'ibyanditswe n'aba bafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, mwumva ibyo bavuga ntimurabe ibyo bakora. Jewe suko. Paulo aravuga ngo munyigane nkuko nanjye nigana. Ubu nibwo butumwa bwiza. Abakristo ntibaruhutse, barashwana kwibomba, barashwane mana yanjye. Ruhuka, sinshobora kugukiza ndiko ndakuvuga, ariko hari umwami akiza. Injira mu muhamagaro, mu bwami bw'umuco, mu kibanza cy'umuco, urabe kudatangura guhinduka. Tumaranye imyaka 12 ngaha muri Emausi, waranegerejwe n'abaprofete, waranegerejwe n'abagusengera, ariko nturahinduka. Waranezererewe inyigisho ariko nturahinduka. Genda mu kibanza cy'umuco, Yesu aguhindura, kugira ishimwe ryiwe rimukumeko. Haleluya. Munyumvirize bana b'Imana, Yesu ari mukuza, Yesu ari mukuza. Iyoroshe. Ndababwira ijambo rimwe, pastor mfasha. Abaroma 12:16 wonyene, kandi ndondera akajambo k'inyuma, ndibaza ko kari inyuma. Mumvirize. Ruhuka shengero, ruhuka, injira mu mpore yawe. Basi 16 12. Ego. Muhuze umutima, nimushire umutima kubikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje, ntimwiyite abanyabwenge. Amen. Shengero, nshaka kuvuga iki kintu, mugendane n'ivyiyoroheje. Ndazi abantu muri Bibiliya barasoma byinshi bakakira ibyo bashaka, ibindi barabishibura. Uravye ibyo Yesu yigisha, ukaraba ibi Paulo yavuze, ni inzira imwe. Mugendane n'ivyiyoroheje. Muraza abakristo benshi bataruhutse kubera bashaka kwambara amakostime nk'ay'abandi ba apotre, kostime zo mu Bushinwa, amamiliyoni, maka ndayironke, maka n'amadeni umuntu akarya. Dutegerezwa kwambara neza, ni byiza, ariko ruhuka. Yesu azoguha. Ataraguha uri mu ishure ryo kubumbwa n'ivyo ufise. Hari abantu bambara impuzu zitari nziza cyane, bakabegwa cyane, bakagira icyubahiro cyane, nuko tukiraba kubiboneka gusa, tudashaka kuraba ubuzima bw'imwe. N'abantu bangahe bagura amamodoka batazoshobora no kugura ipine y'iyo modoka. Hari umuntu ngaho ikinyoteri kigeze kononekara, arantelefona arambwira ati abana banyononeye ikinyoteri, none nagiye kubaza uko kigugwa, nsanga icyo kinyoteri cyo ngurira amapine 2 yijya ntuze yanjye, ikinyoteri kimwe. Ndavuga ati Mana yanjye si atari. Wewe ubishoboye bijemwo, kandi ni wabijamwo kubera ari imodoka ziharawe, umenye kuri kuratakaza amavuta yo gusenga. Abarongorwa na mpemu y'Imana bose nibo bana pima. Ndabizi ubutumwa bwiza twarabutaye kuko mfise amahera, sinegereza kubaka nkurya. Abantu barubaka bagakubita ku tuntu dutatu, piku udutara hagati hasi, sawa, pendeza, ariko hariho Imana iri mu ijuru yaguhamagaye. Niyo mpamvu abantu benshi batakaza amasengesho. Niyo mpamvu abantu benshi babayeho nk'abapagani, kandi barigisha ijambo ariko ubuzima bwabo n'ubw'igipagani, nibemera ko data abarongora. Mugendane n'ivyoroheje. Ni bangahe bakora ama mariage, ama reception yabo bashaka kuyagira cyo kimwe n'umwana w'umushikiranganje, kandi wowe papa akora ahantu kanaka guke.
ruhuka. Abana bahora bantumira ngo pastor nzoronka diplome none urabe ko atakantu, nabanje nta kantu. Babiri barahejeje amashuri ejo bundi kwa 12 barahejeje, nta nubwo nagiyeyo. Umunsi umwe nari ngaha, uwundi nari mu masengesho sinagiye. Ntabwo nimwige kaminuza, nimuriga baptipe, nimuriga bandanye. Kandi nimwaheza na kaminuza nta vy'ibirori. Ikirori jewe nzokora ni kirori cyateguye ubutumwa bwiza. Turi mwisi nk'ingenzi, abandi bari mu birori, natwe turafise ibituragishinga. Sinzi ko nishimye, ariko ndabivuze uko ndabifata, sindagutegetse kunyigana, ariko hariho igihe uzohindura ibi. Urashaka gukora urubanza nk'urw'abakanaka, ndabivugiyemwo, ariko nta muntu ndiko ndacokora. Ariko umwami yashaka tugendane n'ivyoroheje. Fata ibintu bito, azozana umugisha mu rubanza, maka abantu bibagire ko atadutara twariko turagira gutya. Bavuga ati uyu munsi hari amatara menshi, na yarahari, ni Yesu yari yaje. Haleluya. Tugendane n'ivyoroheje bene data, tugendane n'ivyoroheje. Iyo turi mu makonferanse y'abandi bapastori, uraraba ibintu ukavuga ati Mana umfashe. Ejo bundi nari nagiye Nairobi, navuye ino nasenze, ati Mana umfashe, ntihagire inzu nimwe ndaba ngo ndayifuze, ntihagire etage nimwe ndabe ngo ntihagire impuzu nimwe ndaba ngo ndayifuze. Iyo uzonshoboza kuronka sawa. Nari nagiye no mu Rwanda hari utuntu naho nasenze gutyo, Mana undinde ikintu gipfa kuza ko ndakibonye cye nifuza. Mana ndagowe, jewe simfise iki, ndagowe. Ruhuka ntugowe, uri mu muhamagaro, isaha niyashika uzobironka. Imana ibahezage. Umviriza kwanza. Gerageza kuba mwishenge, niho bavuga ivy'umwami, niho bavuga ivy'umucyo. Mwebwe benshi amasaha menshi muyamara mu bagenzi, ku kazi, mu isoko, mu bagenzi muganira ibintu bitavuga Yesu, ibintu bitavuga ubwami. Ntushobora kuguma muri iyo mpembe. Uzosanga wakunze isi kandi uri mwishengero. Bibiliya ivuga ngo ni wakunda isi, urukundo rwa data ruzoba rutari muri wewe. Benshi ntimuzi ivyari byo, ariko Imana ibagirira ubuntu. Shengero, mwami aguhe kwitaba umuhamagaro. Injira mu muhamagaro, guma mu muhamagaro. Hari abatamakazi bahora baza gukora ngaha, hari abantu baza bahora gusongaya. Ubona umenga abanyantege nke, menga nibo bakora ivyo bintu, ariko abafise umuhamagaro. Urashobora kuba warize kaminuza ariko ukabikora. Ni umuhamagaro utaraba ico wibwira, uraba ico akubwira. Hanyuma abantu bakabona ufise inkomezi, ufise amagara meza. Erega niyo ni mihezagiro. Muhezagiro w'Imana samahera gusa, amagara meza azi imbere y'amahera. Gira guki kiganza, ubuntu bw'Imana bukore ku mutima wawe. Inkomezi z'Imana zizana umuhamagaro gushasha. Ubushobozi bwa Mpwemwera bugukwege gushasha, bugukwegere mu mucyo, bugukwegere mu bwiza, bugukwegera aho badatukana, bugukwegera aho biyorosha. Si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ni kubwa Mpwemwera. Ivyo bintu bikuze ko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya.